nije muntu wenyene cheval ashobora gutinya jenyene nije muntu wenyene muri kino gihugu cy'u Burundi cheval ashobora gutinya nije muntu wenyene kubera ko ibiganiro mukorana nawe araza ngaho muri tuduga aba yatiye akaza aje kubiyemera ko aje kwigira nyene aje kwigira igikoko aje kwigira ibintu vyataye bro. Ariko jewe nakoze ikiganiro ndamusanga mu mashugwe ari hakana ko adacuruza amashugwe kandi jewe sanzwe nzi neza akazi akora akamashugwe kandi karimo amafaranga kana mutunzi sinzi gituma kihakana maganda koga atera mapamba aja kwa Oscar fashion akamuha igiziga muzuze mitumba n'ibyo bimagaze akazaga kubiyemera ko bena guca na simbizi uravye dukoranye ikiganiro jewe simbizi kiragenda cyane kiravuma kiba ari hit kwe ivyo je dukora n'ivyo tuvuga usanga biri different n'ivyo amire yaza kuvuga kuri agateke kweri ki ni za bindi nyene sibizi nkaho ufashe umwana ukaja kumuvumbura muri biyo ukaraba swati ngene haba hasa ukasangana n'inzu ukasanga simbizi ntari y'inzu kandi igaruka muri supermarket. Oya simbizi yo tumugendera tugaburira neza bro. Je nibisanzwe nanje noja gufata ideni ku botiki yajya guci nabizi barakwandika ukari ku kwezi nibisanzwe. Mungu wanje hoja kwambika impeta nanje ndi muri supermarket. Bisigure ko atagaciro vyari bifite. Oya vyari bigafisa ariko naravye agaciro karuta kandi donc ibiruta ibindi wumva ari ivyawe bya supermarket n'ivyabaye umunsi umwe ariko kwambikana impeta barambikana impeta abantu bagiye kubana kuzobana karamata maiji none jewe niyandikiye yuko umwakweze ati bakupa fana banje umwakweze baranyivye kuri no ncuro ndifuza ko muntora ntibasubire kunyiba zenga CV yanje natanze muri za best influence sinaza kandi umuntu yatanze CV nk'iyo je natanze ariko mani wowe uragirizwa ikintu cyo kwishira hejuru bro. Ntuwo kwishira hejuru imana itagushize hejuru bro wombona gute ndavye oya je nashobora kugwana tu award twamake je naronse award muri gucugwana natanye award zibiri kandi ziri rwego rwa yose atari rwego rwa asiatique na kigobe iyo uvuze kwibwa cyane man ivyo bintu birumvikana kubyo uko n'umuntu mwakorana utaronka n'umwe agaruka. Hello bakunzi ba Yaga TV, uyu ni Mr Vibe. Yes, numutananirwa Landry Promoter n'andi mazina menshi mu muziko. Nitwa Landry Promoter, umuganga umutananirwa tutera kizimya moto Famous Vibe killer gize barukamve ntwari kirumara mu muziki w'u Burundi. Muziki wa kabigatanirwi Mr Big Fish, Mr Mayor Umuji. Nta numwe yinjira nga adaciye wanje dasavye uruhusha. Nimeya bombo clat. Landry tukiraho ngura umuntu uhamana na cheval. Iki kintu je ngoma tugihereko. Wewe kuva ryari mushwana na cheval? Jege nitwoshwana n'intunganye level. Nigeze kumukoresha ikiganiro arakumasiona. Nije muntu wenyene cheval ashobora gutinya jenyene. Nije muntu wenyene muri kino gihugu cy'u Burundi cheval ashobora gutinya. Nije muntu wenyene kubera ko ibiganiro mukorana nawe araza ngaho muri tuduga aba yatiye akaza aje kubiyemera ko aje kwigira nyene aje kwigira igikoko aje kwigira ibintu vyataye bro. Ariko jewe nakoze ikiganiro ndamusanga mu mashugwe ari hakana ko adacuruza amashugwe kandi jewe sanzwe nzi neza akazi akora akamashugwe kandi karimo amafaranga kana mutunzi sinzi gituma kihakana maganda koga atera mapamba aja kwa Oscar fashion akamuha igiziga muzuze mitumba n'ibyo bimagaze akazaga kubiyemera ko bena guci bakajaza kandi rero nabonye ikintu abantu bo kuri agatege batazi abahungu bera guci chefere na guci mukuza kuri higano baza babure baza kwikubita abamimbimba ibiyeri yari twaraje ngana sadbi tuje kuri higano nga igano nakoze na sadbi ku mutanirwa TV twasanze guci nyuma kamera yitereso mu bimba ariko akubita mu bimba chefere nawe ayeje ivyo nari masadu bambiyati abahungu baje kunuka baza kwicanga yatego baje gutukana reka nturampana kaye jewe sindiko natukana kumenga urafise ishabo ndiko nakubwiza ukuri none ivyo yakwagirije yuko uri umufana wa star yarakubeshe none umuntu aza gukora ikiganiro yanyoye wowe umuntu ivyo avuga uva nkobi yagacira ivyo baguci nyene aza kuba banyoye bimbimba none ahubwo boss yagateka ari hangana wo abakozi bawe bazogosha igaro banyoye bimbimba boss ibaze ari naco gituma wase guci ko gukoresha ikiganiro urazogora guci no mupeti wanje arabizi njamuforomye urava buri vyambaza yabashiramo ibigongo kandi nshaka tubazanya guci ugenda mwubaza yani umwana nawe arabizi ariko umwana for real
bifu hagati yawe na Cheval yatanguriye hajya kuri igihe uza gukora irya content y'amashugwe cyangwa byagenze gute? Urumva Cheval ni umubro wanje turakundana cyane. Umubro je twikundanira cyane kandi nta kibazo dufitaniye, ariko tugeze muri entertainment turakomana kubera ko n'umuntu nawe by the way n'umuntu abayifuza iterambere ryanje kubera ko aramfana n'umufana wanje. Ariko arakwagiriza yuko wiyemeye. N'umufana wanje none ni giki gituma Landry yiyemera? Ni kubera ko je nzi neza yuko mu mutwi wanje nzi neza ko nahure yo ndiko ndaja naho nshaka gushika. Iyo nshaka gushika ku kintu ntegerezwa kugishikako. Iyo nshaka kuvumbura Cheval ndabereka kazakora neza kubishikaho kuruta uko aza yambaye imbere za Yaga yambaye imitumba yambaye imagaze muzo kwa Oscar. None duha makuru igihe ijya jewe niyo mpamvu avuga ko niyemera. Igihe yiyumvira irya content byari bivuye kuki? Ni kubera ko ndamuzi neza n'umubro wanje ndamuzi neza kandi ashatse abantu babone indi sanamu irindi shusho ibindi bintu babone ibindi bintu nyene apana bijya bamenyereye kuri Yaga. Ariko na Simbizi uravye dukoranye ikiganiro jewe Simbizi kiragenda cyane kiravuma kiba ari hit kwe ivyo je dukora n'ivyo tuvuga usanga biri different n'ivyo amenyereza kuvuga kuri Yaga kwera iki ni za bindi nyene. Simbizi nkaho ufashe umwana ukaja kumuvumbura muri biyo ukaraba swati ngene haba hasa ukasangana n'inzu ukasanga Simbizi ntari n'inzu kandi yigaruka muri Superbat. Oya Simbizi yo tumugendera tugaburira neza bro. Je nibisanzwe nanje noja gufata ideni ku botiki yajya guci nabizi barakwandika ukari kukwezi nibisanzwe. Sasa kwifatira Cheval sindamwifatira n'umugenzi aranzi ni muto na nitunganya nitugira arabizi ntushaka kuja mu Cheval ntimungana. Oya ni muto uramuruta ni muto oya anduta imyaka akanduta no gutukana akanduta ibitutsi by'ibiterasoni. Ibaze nko nkayagate gufata mu Gahamedi umuntu avuga ibintu by'ibiterasoni mu kanwa. Igihugu cy'u Burundi gihagaze ku mico n'imigenzo. Tukiraho uheruka gukugwa mu higanwa girebe FM irebe best influence. Yes, warakuwe uhora kutagira indero ubona uriko wagiriza abandi ko badafise indero. Kutagira indero? Yes, barabitangaje mayo makuru. Uribuka poste watangaje mayo makuru ko bakwije byaravuzwe yuko wakuwe umwaka weze baranyivye kweri baranyivye ariko Landry umuntu nkawe ntiwari guca bivuga. Oya je nashaka kugwana twa award twamaki je naronse award muri gucugwana natanya award zibiri kandi ziri rwego rwa yose atari rwego rwa asiatique na na kigobe. Wabonye kajya gashemu karengeye? Oya sindakarengeye iyo ndagatwana ari kuryoherwa bitiye ama iPhone blast dazi umugozi wo kuri agategana mu iPhone. Iyi nayo ni Yohana umuntu telefone urari na telefone tera zoom urari na telefone yavuyemo gustomera ni boy telefone na ba Cheval wangu telefone na ba Cheval ati rero ntiwavuye muri ryahaganwa ntiwavuye jewe ngenda iyo ndaritwana ari kuryoherwa kandi byari kunyohera cyane kubera ko ni namateka bro ni CV mingi fry. Ariko rero umwaka uheze bambwiye ngo natanze ngo video nevyo mengana wa kabiri wa kabiri batari wa gatatu rero ngo natanze video nevyo baca barankura ngo batabimbwiye bareka ngo ndabakora promotion ngo postinga kumbe simo mbaze guca arabizi turikumwe kumbe sindimo ndagana na testire na kusipamba ngabo je nanje kwanda umutananirwa je abo muri jiri nyene bari banelefone ati kaka ashaba bahuni bakuri muvinze kweri wewe muri doraza ngawe none brand yawe. Hariho abavuga yuko ivyo bintu kuba byarabaye uko ni kubera Simbizi arimo nivyo. Simbizi ari muri jiri ari mu higana muri best influence. Simbizi baramukuyemo ni barimwe baramukuyemo Simbizi baramukuyemo nimbara arimwe baramukuyemo. Ibazo kuri umuntu nka Simbizi naho tutorabira ku manota CV yiwe yonyene niwe mu journalist niwe muntu mu content creator wa mbere akora ikintu nka Superbat karesisa kivale milioni 30 maiji pale milioni zibija milioni 3 milioni 30 imodoka ijya modoka milioni 30 kuva kuwa mesha kuwa kane baba bafite milioni zibiri zitatu zibiri zinga. Ariko rero bariko baravuga yuko rino higanwa bataravye neza kufise influence ukamotiva basani bose bakaza mu higanwa rya niba bidasanzwe Simbizi
ariko sinzi none baramurenganije none ku ruhande rw'iwawe ngiye nawe bamwagirije yuko ngo yabatutse nukuvuga mwese muri ko mwagirizwe ikintu kimwe none jewe niyandikiye yuko umwakweze ati bakupafana banje umwakweze baranyivye umwakweze baranyivye kuri no ncuro ndifuza ko muntora ntibasubire kunyiba jenga CV wanje jenga CV yanje natanze ya muri za best influence sinaza kandi umuntu yatanze CV nkiyo je natanze kuko muri bo nta nuwagiye mu gasho kubera akazakora kuba influence ka influence ico gusa cari kuvara je naciye mu makuru ya saa sita mze saa sita jewe baravuga ati uyu muhungu yakoze ibiganiro n'umuririmbyi witwa Olege jewe naciye mu makuru ya saa sita nafunzwe nzira akazi nkora kandi kugira ndine shiko ku rwego gufungwa nuko nari maze ku influencer benshi nari maze gushika ndabwa n'abantu benshi gushika ndakuzi merci nico gituma nagutumye Ashevare n'umufana wanje azoza kuvyivugira umufana wanje arabizi ikibazo nuko mwebwe mutabishiramo umunyamuntu no kubishira muri entertainment avuga ibitutsi avuga ibintu by'ibitutsi ariko umuntu wese arafise uburenganzira bwo ko ntashikiriza iciyumviro bro shatukare mico nabazomufunga bro atakufunga kumenga uratinya gasho udatinya gasho nyene ubuti otinye udatinya gasho uzoza kuburindira abantu satubwira musize yes reka tumanze dusimbire gatoyi muri no higanwa rya Superbat uri umuntu ari hafi ya Rinoji yari mwihiganwa ariko ntitwamubonye ujya munsi byagenze gute Rinoji ni yaje ko yari busy no kwambika inkweto umukunzi wiwe no yoza mu mano vy'ama Superbat kandi azi neza gatari n'uwa mbere yaciye arondera kimwe kipa kandi yaciye abizimye byo vyanyu vy'ama Superbat yaciye abizimye kwambika impeta vyiwe vyaciye bizimya vyose niba cyavugwa ku mbuga hose ago n'umuhuni ariko yamungo n'umuhuna ahubwo ariko Landry biravugwa yuko wowe nawe mu bintu utari ubishigikiye bino bintu kuko nawe wari kuhaba basi nk'umuntu amuserukira umungu wanje uja kwambika impeta nanje ndi muri Superbat bisigura ko atagaciro vyari bifite oya vyari bigafise ariko naravye agaciro karuta kandi donc ibiruta ibindi wumva ari vya Superbat ni vyabaye umunsi umwe ariko kwambikana impeta barambikana impeta abantu bagiye kubana kuzobana karamata maiji ya ukompara ibintu byo kwambikana impeta n'ibintu by'amafuti maiji ihiganwa rya Superbat man ngo n'amafuti bon samafuti bon ibintu nyene kuri jewe n'ibintu ego nivyo ni watumuvuga ati hari ibintu bigira valeur ariko hari n'ibindi usanga bifise valeur navyo ni vyazuba bifise valeur bifise valeur kandi valeur dasanzwe kandi n'ihiganwa je nabwo nyene nishigikiye kandi n'abapostinze everywhere kandi rya company big respect but ku bintu je nanje narimwo rya mwanya kwishu zanje narimwo zo kwambikana imipona abantu bakuze mbona bako bambikana impeta ntiwari kuhashi ntwari kubipimanisha n'ibintu yes amahirwe kiri kuyahawe kajya kanya yarayakwijana kwijana really yeah nibi hufatira ko nk'ibintu bitatu wovuga cyambere indirimbo UN worldwide international kubera ko twarabonye abantu za Dubai zahe abazungu ko kurushiga son yiwe kaya karirimbo kiwe sivyo ica kabiri indirimbo ifise viewers nyinshi ku mwanya muto mu Burundi kuva Burundi bwabaho ikindi naco kiriku ni indirimbo donc urana ko yari ikunzwe cyane indirimbo ya tungu yarabikwiye bro yarabikwiye ijya ni hit hani yes Landry uravuze yuko yari afise amahirwe uravuga n'ibintu bishika kuri bitatu byatumye atsindira akajya gashima none namwe kwemerera umuhungu wawe umuhungu wawe kuja muri rya higano umva nawe warabona ati nahagiye ngo frère no gutumwanya twenge dutinya amahigano n'umuswarime nimpamvu twashizemo selavi twadushiramo abantu mbwa twashizemo selavi kugira twe vyose ni CV ariko aba artiste batazi reka tubeseriye gato ni CV ni namateka kubera ko ni canke igejo bakubajije ivyo wakoze barabishiramo naragiye narapartise muri mwihiganwa giswe Superbat Superbeat na Superbat Sakara na Superbeat Sakara na Superbat Superbeat Sakara urumva donc urabishiramo nabayo wakane urabishiramo tukiraho wowe uravuga yuko wibwe urubuga rwa mbere urwa kabiri urwa gatatu ubu wagarukanye urundi rubuga iyo uvuze kwibwa cyane man ivyo bintu birumvikana kubyo uko n'umuntu mwakorana utaronka n'umwe agaruka
Oya ceno baraziri mu vinze benshi nabipostinze. Sinabigaruka ku byo nibwe ni byinshi kandi namaraso sinibwe ama views yabwo nibwe amaraso yanje. Si ukugucurira ariko hari abavuga yuko wibaguje. Nibwe amaraso. Chano zoba zaragurishijwe. No gurisha cyane ifise 100 by'abasubscribe. Wazi Yagateke yaho yatanguriye. Uraza amaze kura kuri Yagateke we ngene bangana. Urabazi? Man, uworonka ivyemezo ivyo bintu wobandanye vyemera yuko bro jewe natanze amaraso je nibwa amaraso yanje barayavoma baratwara maji. None ugumushikirwa n'icyago cyo kwibwa vrema. None ngire gute? None bibaza bonye batabone batafise ivyo biba. Igabanye bako bafise ivyo biba. Ariko uri umuntu wiyemera yuko ukoresha imbuga uri umwami wawe. None sinatanguye urundi none. Warabuze na sekirite zirari ahubwo. Ibintu byanje birayobeye bro. Birayobeye kweli natubwire muri commentaire. En fait ubundi mwanya numvise ngo nakoresha telefone ngo yahoramwe ngo yabatwaye ngo bari muvinze ngo niyo mpamvu bayiri muvinze undi mwanya ngo bagize iki cabirancanga bro. Kandi jewe mti munyamatunda nutegwa amabuye gucero umuhungu wanje nyene nako ndaba koyo kwiteza imbere nawe umuntu yagiye niyo mu journalist wa mbere nzi ngaduse mu Burundi yagiye Dubai akagaruka n'amaguru. Arvin Gucci afise foto imwe ari mu ndege iyo foto n'ubu ndazi mubagenewe kwereka foto imwe ari mu ndege ariko namoje ati sasa iyi picha warugiye Dubai situri cyo tsinta ngine picha uri rudi yaje aje gusa kuri airport yarafunze nimba yaciye mu mizigo ariko yaciye mu Rwanda naho ariko naho vuga wewe nturahage Dubai yasindaje yo kweri yamuhuni arafisa kananduta guca arafisa kananduta agafoto ko mu ndege. Yes twari tugeze hano hantu rero by the way rinda kwanza nava nyumva nabi n'umugenzi umungu wanje n'umuntu nigishije akazi nigishije kurinda arabizi n'umusore wanje Gucci ko igano yanyoye mu bimba ariko Gucci kuguma umwito wiwawe atari umuhemba ivyo bintu uriko urarengera uburenganzira Gucci n'uyu wanje n'umusore wanje imyaka ni myinshi mudakorana ariko Landry erega subwirasi ariko Landry umuntu wamufashije soma message just sivuga ngo ndavyirata ni wenyine navyiyandikiye soma message yanditse ati agafoto turi kumwe n'umuhungu wanje ni bro wangu kinijyo nayo memchua na okay ndabibacishiriza ko soma none Muse kamera ngaho byanditse ati nubwo tutagikorana mon frère na mon frère ariko abantu bamenye ko hari ahantu washikanye hari tafari washize ko mu rugendo rw'akazi ndimwe asante sana Landry Promora kubadida yaenzo mu gwinyuma Ako ndamuha lift kuko Yagateka Landry kuva nakora ibiganiro nza nabona umuntu yiyemera ndamuha lift kwe my brother Joe nanje we ko igize brand ego kwibwa amacano ayo yose hariho iyindi security wowe ufise kugira ntusubire kwibwa cano bon gusenga hamwe no gushira ababijejwe ababizi cyane kuruta abizi cyane kuruta ariko nizere yuko atacano zosubira kwibwa nkuko bivuga ivyo naho nzokugurura iyindi wowe wibwuguma wugurura none ngire gutega ndumutarani unebaza ko je nisi kumutarani gwa sikasije nagiye isi ariko Landry nimbi iyo uteguye nabo bateguye kunanirwa niyo mpamvu twe tutigera tunanirwa nta gucika intege my G ko haje thank you so much ariko ibintu wobihanura nk'abantu kubikora nka business no sivyo bintunze kugurisha amacano yapana kugurisha amacano kugira gukora kuri media urumbajije donc ibintu byo kwibwa canke you see ni business gayitse kuri bo ni business ariko ni business gayitse ku bantu babikora iyo ni diri haramu kuko uwo tuzofata agafata mu itonga arumva ko dushari hazose naho je kuri amaraso yanje naho urumva ko arugera wumva umuntu arisha amaraso reka dusimbire muri Wema Entertainment umuryango wagutse wanje nkunda cyane mama Wema kuvana nawe vyagenze gute ntwavanye ahubwo twahagaritse gukorana kuvana no guhagarika ibikorwa kuvana n'umuntu ushobora kuvana n'umuntu amataki na kimwe muhuriramo ariko n'umuvyeyi wanje n'umama wanje ariko hari ukuntu biriko birakwegana wowe uri mu bantu iyo muri kumwe n'umuntu umutera intege tuko turabona ukuntu big up son thank you uriko uramanaginga Rinoji sana ni chamamaru yaramamaye n'umuhungu wanje yaramamaye ariko vibe ufise man ntingana niyo wakoresheje muri Superbad
ari abavuga yuko ari kubera Alvera yararimo oya rero ngene twabigenjeje hari byari mu bwenge bwinshi twe hajya muri Superbat niyo mpamvu ubona je ntavuze ngo twari tubizi uyitwara kari kiri kwa kiri twari tubizi kategerezwa ko bro afite indirimbo ya presence indirimbo ari hit ni nko ari gupresenta iyo presenta mu minsi igihe asohoka mana we Berisima niyo yari gutwara iyo Superbat za mu bihe vya Berisima yari yo Superbat za mu bihe vya Madame wacatwarana Madame uri so fine iyo Madame iyo Superbat za mu bihe vya OK mi avec toi je vais bien toi avec moi hacatwara none rero twe nk'abantu bafite experience muri ibyo bintu twarabona ibishikiri mu bro wanje kiri ku yari mu bihe vyiwe rero igituma twe twana postinze ntabwo twana postinze ariko ivyo biraboneka ko arakagaye oya ni twa postinze kubera none bon twara post imwe zibiri tuzi wa mbere twe twabaye ngena cha kwafasha ikibanza cha kane naco ne twakironse kubera abafana b'ukuri bari noci baramutoye atarinze kugira ibintu byinshi bya hatana ko twaravuga ati nta nguvu kubera ko kiri kwatezwa kwitwara abantu bafatanye cyo ikintu twashaka target yacu ndakubwiza ukuri twashaka gusa kuja muri competition vyonyene n'ama contrat nije nayasinye Wema Entertainment kuvana nabo bivuga ko ya to blessings ni twagarutse gukorana niko ndagusubiramo rero bajya blessings baranteye intege barampaye ingufu zo kumanaginga rinoji ariko iyo batabaho sine kwishobora kumanaginga rinoji wewe irindi amejo kwegera nandi ureke wewe ntoze conference ya ntoze yabaye ya Mr Champagne sinigeze numigwa ariko uragirizwa nabibonye araposinze uragirizwa urandi promoter ngo yaranse kutse none Mr Champagne yabonye Mr Champagne arenze Bantu Boy arenze ba Fizo arenze basadi badutumako kadu ubutumire man ya na gutumira umuntu n'ibintu bisanzwe nukuvuga yarakugaye kuba taje in box bisa nkavyo atariwe nabo abo yahaye akazi ko guhamagara ama media navyo bambwiye kasanye kwibwirizo je sinza nk'umuntu yitumiye wangu kano kanya rero uratanze message ku mustare wese akwipfuza ategeza kuzokwandikira point de presse conference de presse oya bon sino kunyandikiye atiza ababijejwe canke wenyene arashaka kubwira ati kaka n'indinganizo nanje ndakubwira ati bana nanje randi promoter kugira tubikore neza twokora nuko fresh ibiyago ni bon tuza kumvugisha je cyo kuza kubona arige no geno gasanga bamaga bakuru abajeje amakuru y'inkino gusa Landrina no kuva utaragira izino office muri kano kanya na conference de presse nigeze na conference de presse rimwe nagiye muri bamanza kuzana inbox bro no razi ikibazo bitera ucurira impamvu no razi ikibazo bitera biravana na target y'umuntu ishabakeneye kuronka muri iyo content guca arabizi ngorane by'amabitera niko gusa guci yarafise brand y'umutananigwa urabona ushaka kuja muri conference de presse bro urabona ukicara conference de presse gahera kaka ukabona abandi barabakora ba envelope baragusivye ukibaza izi ni envelope za nini biri mu bintu vyagushaba ni envelope ziki oya nikubera ko igituma bagusivye waje nk'uwitumiye nawe guhamagaye bashaka baraguha cyane bakakwima witumiye conference ya Diamond Problems aza urazi ko je na bari urazi ko twe twaritumiye baradusohora urabizi je na bari turi kuri Waka Live Diamond aje tugomba rero rinde ya kwanza twe twaritumiye baratwirukana cyatwigira kwikirera content yacu kuri ETS Diamond cyatugira imana Diamond ashayira kuri ETS imbere yuko aja kuri bari bicaye muri press conference babonye twaposinze Diamond n'abacice bakimurinde bataranamubona nanje umuhuni ndiko ndiruka inyuma y'umuduga wa plana wesombe weshefara nihe message rero wotanga muri kano kanya nukubaha media batuza kubaha media n'abazikorerako bakabuba message ya nyuma kuri Cheval turangiza ifaransa yes no mwifuriza 13 no mwifuriza kubana yafise urukundo nk'ugwifaransa kuko arafise urukundo Cheval n'umwana mwiza cyane ni bro wangu abo nacho mfise cyo kumuha na message mfise yo kumuha
ebana abantu nka chef tuba tubakeneye cyane muri industry maji abantu nka chef tuba tubakeneye cyane muri industry baryosha ibintu bikaryosha bikaba bombo clat kubonera na banjutse kibiciwe n'ukavuganye n'ibintu by'ibisheko naho bisigaye byose byari byemewe chef ndamukunda kandi ndamukunda ni bro wangu turakundana n'umunsi ndaza kuja kumugurira agacupa really ndamutagatisha ibereho naona baremvyemo nazara bakangisha ijya modoka ya Oscar naziga muzu yambara zo muri Oscar fashion shop ni ushaka gushorera impuzu nziza Oscar fashion shop ni muri village market ukivuga kwa Oscar acakwereka ndakunda cyane ishimira uburongozi bwa Yaga abakozi bose ba Yaga shimira abantu bose navuze mu kiganiro kubera ko mutaniye copyright canki ntabarishe kandi mugiye kugaburira Yaga nanje mungaburiye kubera ko nabavuze nanje ngiye kubagaburira twigira tunafite na subscribe ku Mutarani gwa TV.